Shalom shalom, amahoro y'Imana bane nawe nshuti mwene data waramutse amahoro canke se wiriwe neza bivanye n'umwanya uri kurumviriza buno butumwa bwiza. Ndanezerewe cane Imana kugiriye ubuntu bwo kuramuka amahoro n'ivy'agaciro kadasanzwe kuba waronse ingabire nk'iyi y'ubuzima ku munsi nk'uyu. We bless the name of the Lord. Turahaye icubahiro izina rya Yesu Kristo ryakurinze rikakuzigama gushika kuri uyu munsi ukiri muzima uhumeka impwemu y'abazima. Si bisanzwe kuba uri kurahema ukoanya. Abantu benshi bama bifata ibisanzwe kubona bahema bavuga bakabona umenga ntaco Imana yakoze, ariko nagira ndakubwire ni mwene data, Imana iba yakoze igikorwa kinini kandi gikomeye cyane gose. Hari intambara nyinshi utabonye Imana yakugwaniriye, hari ibitero byinshi utamenye Imana yakurinze, hari imyami myinshi yo mwisi y'umwijima watewe warashwe utigeze umenya. Uyu munsi ni kwa gatatu, turagomba gufata umwanya wo gusenga nkuko musanzwe mwimenyere mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo musanzwe mushikirizwa na jewe Nitezuwera Justin. Ndashimiye umuntu wese adusengera, umuntu wese agira icyo akoze. Muradutunga ku munsi wo ku wa mbere no ku wa kabiri ntibyadukundiye, ntibyatworoheye kubona dushobora gusohora ibiganiro cyangwa se gutanga ubutumwa bwiza, ariko turashima Imana yatwemereye kuri uyu munsi wa gatatu yuko bikunda. Nawe ushimira Imana yakurinze ikaguha ingabire ubuzima. Imana ihabwa icubahiro cyane. Uyu munsi rero ni umunsi wo gusenga. I want to pray. Ntiwite ku buremere bw'ikintu kiri mu buzima bwawe, ntiwite ku buremere bw'amajambo wumvise n'ivyo bakubwiye n'ibicane guri kurahura navyo. Uwe ushira umutima ku Mana. Don't just care about those circumstances you are meeting. Ivyo biriko biraguca intege, ivyo biriko birakudekuraja, bikumara inkomezi, bikumara inguvu. Ntuvyiteho, ntuvyitwararike, kubera ko niwabishira ku mutima birakumara ukwizera, birakugabanya inkomezi, birakugabanya inguvu, biragusubiza inyuma, birakudekuraja. Ariko shira umutima kuri Yesu Kristo, uduze ukwizera kwawe. Mu isengesho ngiye kugusengera, ushira umutima kuri Kristo, ushira umutima kuri Data. Hariyo benshi cyane bariko barakogwa ko n'aya masengesho. Ku munsi wa gatandatu tuzoshiramwo intahe. Hari abantu bariko barakogwa ko, hari abantu bariko barabohoka, hari abantu bariko baratabagwa, hari abantu Imana iriko irakora ko mu buryo bwo gukira ingwara. So nawe wizere, duza ukwizera, shira umutima wawe ku kwizera, shira umutima wawe kuri Kristo Yesu. Uhanga amaso ijuru, niryo ryonyine rishobora gukora ikintu. Satani arukuna kubita imitima y'abantu akaguma bereka bakubwiye nabi, ibi ntibishoboka, ibi biragoye, ibi hanye by'iwawe bituma by'iwawe ntago byoroshe. Ariko ndakubwira ngo everything is possible with God, is all possible. Uri kumwe na Kristo Yesu byose birashoboka. Yesu Kristo ari ku ruhande rwawe, byose birashoboka. Yesu kandi yavuze ni ego, nta muntu n'umwe ashobora kuvuga oya. Iyo Jehova avuze ni ego, nta ushobora kuvuga oya. Kandi iyo Yesu Kristo yavuze ni oya, nta ushobora kuvuga ego. Avuga ijambo ego ku buzima bwawe bitakunda bikunde mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Reka isoko ry'amazi y'ubugingo ryongere gutemba mu buzima bwawe, rinojwi rigenda indani ryinjire mu vyawe no mu buzima bwawe hamwe no mu mubiri wawe, rikora igitangaza n'ibimenyetso. Let me pray for you. Ufata aho ugwaye, nimba ugwaye, ufata aho ugwaye, nimba wizerereye mugenzi wawe umwizerere, hanyuma dufata umwanya wo gusenga. Uduze ukwizera kwawe, ndazi ko ari Imana igomba gukora. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndaguha icubahiro kuko Imana igira neza. Ni connecte kandi mu mavuta Yesu Kristo yabasogokuruza b'Aburahamu, mu mavuta y'ubushobozi budasanzwe y'ingabo z'abakomeye babera bo mu ijuru, n'ingabo z'ubushobozi n'ububasha budasanzwe bwa Mpwemu Yera, gukore ikintu kidasanzwe mu buzima bw'uyu muntu. In the name of Jesus, in the name of Jesus, duhamagaye gukomera kwawe. Yeshua
Hemashia, uri Imana ikomeye kandi uri Imana idasanzwe. Yesu uri Imana ikiza ingwara, nta ngwara n'imwe idakira imbere yawe, nta kintu na kimwe kitumvira ijwi ryawe. Icaremwe cyose cumva ijwi ryawe, icaremwe cyose kiri munsi ya kontrole y'ubasha bwawe. Twarakwizeye kandi twarakwizigiye. Ndambuye ukuboko kwawe hejuru y'ubuzima bw'uyu mwene data agwaye, ukore ku mubiri wiwe mu izina rya Yesu Kristo. Umubiri wiwe ukogwe ko nawe, yakire kubohoka, yakire kubohoka, yakire ubuzima bwa Kristo, yakire amahoro ya Kristo, yakire umutuzo wa Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu agwaye ingwara zo mu mubiri zitandukanye. Hari abantu benshi batubwiye baduha imitwaro ko bagwaye imigongo. Mwami turasenze, dusengeye uyu mugongo w'uyu mwene data yakoze ku mugongo wiwe. Reka ubushobozi bwawe bumukoreko, reka ubushobozi bwawe bumukoreko, reka ubushobozi bwawe bumukoreko, reka ubushobozi bwawe bumukoreko. Ubushobozi bwinjiye mu mugongo wiwe. Uyu mugongo mubangamiye, buri uko agiye kuryama, cyangwa se iyo yicaye, cyangwa se ari mu kazi, cyangwa se ari mu bikorwa bitandukanye, biramubera ikibazo. Ndamusengeye Mwami, kora ku mugongo wiwe, 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 kora ku mugongo wiwe mu izina rya Yesu Kristo. Yakire gukira, yakire gukira, yakire gukira. Uyagwaye ibibyimba byo mu nda, ndamusengeye ubushobozi bwa Mwemera bumukize, ubushobozi bwa Mwemera bumukize, ubushobozi bwa Mwemera bumukize. Uyu Mwami Imana Yesu Kristo abagwaye ibibyimba ku mubiri ahantu hatandukanye, reka umukoreko, reka umukoreko, reka umukoreko. Yakire kubohoka, yakire gutabagwa, yakire ubuzima busha, akogwe ko na Mwemu Yera. Ubushobozi bw'Imana bumanuke mu izina rya Yesu Kristo. Yafise ikibazo cyo mu buhumekero, mu mahaha yiwe, guhema neza ni kibazo. Ndamusengeye akogwe ko nawe impemu ziwe zuguruke, aheme neza. Yafise ikibazo cy'imitsi, imitsi yiwe iramurya, imitsi yiwe irabyimba, reka ubushobozi bwawe bumukize, reka ubushobozi bwawe bumukize. Yafise ikibazo cy'amagufa, reka ubushobozi bwawe bumukize. Aragira ikibazo mu guhagarara no gutambuka, reka ubushobozi bwawe bumukize, reka ubushobozi bwawe bumukize. Mwami Yesu mubohore, Mwami Yesu mukize, Mwami Yesu mutabare. Akogwe ko nawe, akogwe ko nawe, akogwe ko nawe, akogwe ko nawe mu izina rya Yesu Kristo. Yafise ikibazo cy'amaso, amaso aramujya, gukanura cyane n'ikibazo. Reboshe teraba mu muco, arabangamirwa n'umuco. Ubushobozi bw'Imana bumukize, inkomezi z'Imana zimukize. Mwami yarivuje kenshi biranka, yarivuje kenshi biragorana, ariko ndamusenge akizwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Uyafise ikibazo cyo mu iteranyirizo ry'amagufa, reboko shete aba arababara cyane. Reka Mwami wewe waremye umwana w'umuntu ukamubumbira mu nda Yesu Kristo, ugateranya amagufa nyagora ku ngoma. Reka ukomeze aya magufa yiwe, reka ukuri imisonga n'amadolari mu mubiri wiwe, reka ukuri umusonga n'amadolari mu mubiri wiwe. Reka umukize uyagwaye estoma, uyu afashe ahantu agwaye, yizeye yakoze ahantu agwaye. Reka umukize, asma imurekure, asma imurekure, asma imurekure mu izina rya Yesu Kristo. Uyamaze uyu mudamu n'uyu mukobwa bamaze igihe kinini, iminsi itari mikeya, batabona ibihe byabo. Ndamusengeye reka umukoreko, ibintu bije kuri etat normale nk'uko byategerezwa kumera mu izina rya Yesu Kristo. Inyuma yo kumviriza rino sengesho, rimukure mu kibanza kimwe rimushire mu kindi. Inyuma yo kumviriza rino sengesho, rimubohore mu izina rya Yesu. Inyuma yo kumviriza rino sengesho, uyu yakoze ahagwaye, wakoze ku mutwe, wakoze ku gice cyose cyo ku mubiri, ace yakira kuboka no gukira mu izina rya Yesu Kristo. Dusenga kandi twizeye. Mwami ndasengeye umuntu afite ikibazo cyo kuriha inzu, bariko baramusohora, nta mafaranga yo kuriha inzu. Mucira inzira, mwuguriye imiryango, umuhereze amafaranga, umuhereze uburyo, umurenganisha imipaka, umuhereze kurengana, umwugurire imiryango, umutabare Yesu, umuhindurire amateka. Mana umucira inzira. Yafise ikibazo cy'akazi, akeneye ko umuhezagiza akazi, muhereza akazi. Yafise ikibazo nyagora ku ngoma cyo mu buryo busanzwe, amazi yarondera amadokima byaranse, amazi imisi arondera Yesu Kristo impapuro z'uruhusha, impapuro zo kugenda, impapuro z'amaviza, bikanga bikagorana. Reka umukoreko ugura imiryango yiwe mu izina rya Yesu Kristo Munyazareti. Amen.
mwami Yesu akugirire neza. Nitezuwera Justin niwe mwari kumwe ikiganiro n'ubushobozi bw'ijambo. Rungikira mugenzi wawe, rungikira inshuti n'abagenzi wifuza kwamanana kigo ubutumwa minsi yose washobora kutwandikira kuri 69 ubusa 6. Amahoro ya Yesu Kristo abane nawe, ugire ibihe byiza.